Chers amis, chers compatriotes bakunzi ba Burundi etanu, mwege mudukurikirana cyane cyane muri mu mahanga, mwege muri mu Burundi, mwebwe musanzwe mukurikirana buri munsi ibiganiro byacu. Reka ndabaha ikaze kugira ngo tuganire kuri iki kintu kijanye n'ibihano byarayifatiwe igisirikare cy'u Rwanda. Nkumbure ntitwarose uburyo bwo kwinjira mu mizi ku buryo benshi bumva ari ibintu bisanzwe. Abantu benshi bakumva ngo ni ibintu byoroshe, ngo ntaco bizogira u Rwanda, ariko nkumbure turaje mu kino kiganiro tubabwire muri bimwe bishobora kubereka neza yuko ibintu ahubwo bigiye gukomerera ubutegetsi bwa Paul Kagame, ubutegetsi bw'umugenosideri. Musanzwe mubizi ko inganda abana benshi barimo bagenda batakaza abavyeyi babo, haba mu gihugu cy'u Rwanda haba no mu gihugu ca Kongo. Murumva neza yuko c'est un assassin sans frontières. Rero mwa kino kiganiro turashaka tubereke amo mu mapwe yerekana neza ko ubutegetsi bwa Paul Kagame bugiye guhirima bivanye nuko atazindi nguvu bwahorana canke inguvu zose bufise zisanzwe ziri mu gisirikare. Mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jim Risch arongoye komisiyo, doko niwe arongoye komisiyo des affaires étrangères muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkumbure hari ico yavuze kwa bino bihano nazo dushaka kugira ngo tuze kubigaruka ko. Nkumbure hariho abantu baguma bapinga berekana ko ahubwo u Rwanda ataco ruzoba, u Rwanda rwateguye. Nkumbure muraza kubona neza yuko ibi byose ari bigenda bihendwa abana kugira ngo birema agatima muri abo bantu bamenyereye guhendwa n'ibinyamakuru by'u Rwanda. Rero mubane nanje mu kino kiganiro. Nkumbure nkuko musanzwe muri ko murabona dukora ibiganiro bike ntibiko bituvako, ni kubera yuko hari ikibazo dufise. Nkumbure twama twasize nimero kuri screen, murashobora kuduhamagara kugira ngo tuganire. Hari intererano mushobora kuba mwoduhereza kugira ngo ibikorwa byacu kwa ino chaîne yanyu ariyo yacu Burundi etanu ikomeze gufunctiona neza cyane. Ariko sino babarira ngo ni kibazo cyuko ngo hoba hari abagomba ngo kuyugara. Oyaye, hari abantu n'abanyarwanda nabonye baririmba batamba ngo nkumbure ngo Burundi etanu ngo bagombe bayugare. Oya, no babwira ati mureke gutamba intambara mutayitsinze. Ubundi abanyarwanda baba batamba intambara batarayitsinda, bakibaza ngo kuzana ibinyoma n'irementanya mu binyamakuru ngo nivyo bintu biza kubagira abahambaye bambewe. Ukuri konyene niko kugira umuntu ubukomeye. Rero hari n'andi makuru tuza gucako ajanye na First Lady wa Paul Kagame, donc mu utambukanye wa Paul Kagame ko yoba yankiwe kuja muri forum yatumiwe n'umutambukanye wa Donald Trump. Nayone tuza kuyabagererako. Ariko rero reka abasanzwe bataragira subscribe mugire subscribe, mukunde urubuga, mukunde n'ikiganiro, kuko iyo mushize ko jeme biradufasha cyane, bifata umwanya muto ariko bikagira ikimazi gihambaye cyane. Rero bakunzi bacu, bakunzi ba Burundi etanu, ibihano byarabifatiwe igisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu ndongozi. Bivuze iki ku butegetsi bwa Paul Kagame? Bivuze iki mu bijanye n'ingene ico gisirikare cyahora gifunctiona? D'abord iki iyo igisirikare nk'ubu gifatiwe ibihano nuko gitangurirwa kugarirwa amakonte cyari gifise mu mahanga, kuko mu kuja kugura ibigwanisho, mu kugura imyambaro ya gisirikare, mu kugura vyankenerwa mu gisirikare bakoresha konte z'igisirikare. Rero muri ico gihe izo konte ntizemerewe gukora ku buryo niyo baba bagomba kugura ibigwanisho bitari bukunde. Hari abavuga bati u Rwanda rufise aba ariye benshi, nkumbure bazoba nivyo batoguriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nivyo bazoguriye mu ntuzi bazobigurira mu Bushinwa, bazobigurira mu Burusiya. Ariko nagomba ndababwira ati
ibi bihano vya leta zunze ubumwe za Amerika, igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika kirafatira ibihano igihugu c'Uburusiya kandi bikagigira kwingaruka. None igihugu c'u Rwanda akadomo nico cofatirwa ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika kikabandanya gifunctiona nkuko vyahora. Mu gihugu c'u Burundi igihe dufatiwe ibihano vy'agasakisaki vy'akarenganyo vyirementanya, nta ngaruka vyagize ku Burundi, zaragize ingaruka. None igihugu c'u Rwanda kibayeho ku mfashanyo z'amakungu, nico kizora kugira ibibazo. Aha muri ko murumva neza yuko nk'ubutegetsi bwa Paul Kagame bugiye kugira ikibazo cyane, kubera ko igisirikare cy'u Rwanda nico kigize ubutegetsi bwa Paul Kagame. Paul Kagame nico akoresha mu gucinyiza abene gihugu b'abanyarwanda. Uno munsi umwene gihugu wo mu Rwanda, umuturage ugiye kuraba abahohoterwa benshi hakoresha igisirikare. Ugiye kuraba kandi mu gihugu ca Kongo RDF iriyo niri kirahungabanya amahoro n'umutekano, yambaye umutamana yigira M23 yigira AFC, ariko n'igisirikare cy'u Rwanda. Murumva neza yuko nkumbure abanyamerika ubwo bamugenda barakora ibintu bijanye no kurangiza izintambara zo muri Kongo, bazi neza point fort ya Paul Kagame. Rero point fort ni gisirikare. Uno munsi bajya abasirikare, bajya abateroriste barongoye iginyeshamba z'u Rwanda RDF nkuko twabibabariye, barafatiwe ibihano bisigura ngo nta bucuruzi bemerewe gukorana n'abandi bantu. Business zabo ziri mu mahanga zihitwa zifatwa. Umenye ko Paul Kagame hariho n'ubutunzi bwiwe yemera gucisha mwabajya barongozi kugira ngo vyegukirebo, ariko ari ubwa Paul Kagame. Murumva neza yuko abantu bakomeze guhendwa ngo nta ngorane ngo ntaco bizobagira. Bambewe nukurema imitima, nukugomba kuremesha abaturage, niko no bivuga, nukugomba kuremesha abene gihugu b'u Rwanda. Ubundi ibi bihano bigiye gushegesha, niko no bivuga, bugiye guca inguvu Paul Kagame mu vyari mwarakora byose, bugiye guca inguvu ziwiwe. Ingaruka kandi zatanguye kwibonezekeza kuko kuri forum ku butumire bw'umutambukanyi wa Donald Trump, Melania Trump yatumiye bamwe mu ba first lady, mu batambukanye b'abakuru b'ibihugu bisanzwe bifitanye imigenderanire myiza na leta zunze ubumwe za Amerika. Janet Kagame yarakuwe kuri iyo liste. Hari kuri iyo liste umuntu atangura mu ba first lady, mu batambukanye b'ibikuru, mu babakuru b'ibihugu bisanzwe bifitanye imigenderanire myiza na leta zunze ubumwe za Amerika. Hari ubwa mbere hari Nyakedoko, umutambukanyi w'igihugu, umutambukanyi wa Felix Tshisekedi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwita Nyakero, Madame Nyakero. Cyumvikana neza kubw'ibihano doko yarari kuri iyo liste imbere yuko ibihano bifatirwa igihugu cy'u Rwanda, bijya bihano birutse gusohoka. Ariko bivanye n'ivyo bihano baciye bamushira muri liste, novuga yuko bakiriko bariga neza dossier yiwe. Bisigura ngo ibihano bafatiwe birafise impact. Kuba rero Madame wa Janet Kagame iyo forum atazo igaragaramwo ni kimenyetso cyuko ibihano byatanguye gukora, kuko muri system ya leta zunze ubumwe za Amerika iyo ufatiwe ibihano nawewe doko nk'ubu bavuga yuko baca bafata yuko umutambukanyi wa Paul Kagame bivanye nuko ari we yoroganiza ibitero byo gutera muri Kongo, bivanye nuko ari warungika y'igisirikare, umutambukanyi wiwe ubundi yo mubwiye ati monsieur umugabo wanje reka ivyo bintu. Ariko kubera ko nawe atacaba yohindura, ni hahandi bavuga ngo umwana w'imbeba azira urwanko rwa nyina. Hari n'ibindi bintu byinshi bishobora kuba bloke bivanye na bijya bihano.
rero mwebwe mwumva ngo ibihano bafatiwe ngo nta ngorane ngo ntaco bizogira, u Rwanda ntaco ruri kugira ngo ibihano bireke kubagira ko impact. Jim Risch numwe mu basenateri arongoye urwego rw'ububanyi n'amahanga muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bisigura ngo afise ijambo rikomeye. Rero yaraye ahaye gasopo Paul Kagame, yaraye ahaye briefing, novuga ni nk'inkebuzo ya nyuma bahaye Paul Kagame. Ubundi bijya bihano, ubundi bavuga ngo umuswa ujumuhinu usotera isuka. Burya bijya bihano biviza Paul Kagame, biviza Paul Kagame kubera ko ingufu zibiwe zihakaze ku gisirikare. Yari ingufu z'igisirikare niyo zatangura kubura, Paul Kagame nawazihita abura ingufu. Jim Risch rero yagize icyo avuga kuri ibi bihano, aho yashimye aravuga ati turashimiye guverinoma ya Trump yafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda, ariko ni intango y'ibihano bigomba gufatirwa kijya gihugu, ni intango nziza yo gukebura u Rwanda, kuko ni rubandanya ibintu ntibigiye kuba neza, ahubwo n'ibindi bihano bizafatirwa igihugu cy'u Rwanda. Mumbura muca muvyumva neza yuko barimo barahiga Paul Kagame. Abanyamerika iyo bagukuye kwa maboko, abanyamerika iyo mutariko murahuza niyo wora bakoreye, barondera uburyo basotera ingene bagushikira. Rero ntimuzotangare mwumvise na Paul Kagame afatiwe ibihano, kuko amakuru adusumira akomeje kurungika abasirikare mu gihugu ca Kongo. Ejo yarungitse ngo batayo zitatu, murumva n'abasirikare benshi cyane, ngo agomba gupfa gwana. Murumva neza yuko ejo niyo mwumva umutahe wo kumufata wasohotse, muzomenye yuko akaba kabaye. Rero ni intango rero nziza, nk'uko byaraye bishikirijwe na Jim Risch, umusenateri arongoye urwego rw'ububanyi n'amahanga muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugira ko tubwira bamwe n'abandi kugira ngo tumenye ibihe tugezemwo. Hari gihe nkumbure mu gihugu cy'u Rwanda bo bafata nk'ibisanzwe, ariko nk'umuntu afise ubwenge arabona neza yuko igihugu cy'u Rwanda gitera kija habi cyane, gitera kija habi kubera ko igihugu niki kirongowe novuga nk'igisirikare cemewe, igihugu kirongowe n'igisirikare cinyeshamba c'abateroriste c'abaroberi. Sinabaroberi gusa mu gihugu cy'u Rwanda, n'abaroberi mu gihugu ca Kongo. Murumva neza yuko ivyo ni ibintu biremereye cyane. Ibihano ngo bigiye kubandanya hamwe Paul Kagame atokumva ivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimusaba. Nkumbure rero hari amakuru ariko aravugwa y'abasore ngo baba bari muri Nyungwe ngo biteguye kurasa u Rwanda. Nkumbure mu makuru yacu yo hanyuma turaza kubabwira ingene ibintu vyifashe. Bakunzi bacu, bakunzi ba Burundi etanu, mukomeze kudushigikira bivanye nuko hari ibibazo dufise kwa no rubuga, ariko si bibazo vyuko woba ari urubuga rugomba kugagwa, oya, ahubwo hari tumwe mu bikorwa tugomba gukora kugira urubuga rukore neza. Rero ubufasha bwanyu burakenewe kugira ngo mubandanye mudufata mu mugongo. Rero reka ndabike banure nongere nje kubahigira neza iyo nkuru kugira ngo nje kuyashikiriza neza itomoye, twumve ko nkumbure abo basore bo babiteguriye by'ukuri kurasa mu Rwanda. Ciao ciao na mu biganiro byacu bikurikira.